Wewe sheri. Niomba niko. Ni usuko. Sheri. Imana nzikira neza. Karibu ntabiremire. Karibu sheri, karibu. Tumbi. Karibu. Wakabikazi. Sawa. Okay, mbwira uvuye he? Binda kwezi hano. Uvuye hariya sho ku Magreta. Parodine. Yaje umwana. Mbwira. Ewe yananiye gutera umwana w'ukwezi ngira sinzi umwana w'ukwezi Asa nawe nyene. mu biro bitanu ubu rero ngerageza umunani uri kuramuraba Ari ubuntu bw'Imana nike ntabwo uvuga birebire. umwana uri mu ukwezi Aha nyene. Imana irakora Mani. rero aha nari ndahaciye sinari ngana kubona ariko sigize ndakubona Urumfasha. nge telefone barayinyibye cyane barayinyibana n'induvire barayitwaye ariko sinataje kurugendo urabizi kandi ibintu bisaba gushaka sivyo Hanyuma basi samedi tuzohura basi dusubire tuganire ngo wavuze uri kumwe twikanye uri kwicaranye uri bukamuhira uri fasha nimero gusa n'iki Ariko byari byiza. Ndakubwira ikintu kimwe yanike. Ngoma ndakubwira ubwoko bw'imvura zibiri. Harabaho imvura y'utunyanyazi. Hakabaho n'imvura igwa igahita. Iyo mvura y'utunyanyazi rero iri kwiragwa, iragwa guhera mu gatondo. Kandi igwa ari utumaduke mugabo guhita ntigera ihita. Iyo rero igiranya n'iki? N'umuntu abikitika mu mutima wiwe guhera ku wa mbere ukwezi kugahera mbese n'imyaka akayibika. Ariko imvura nyinshi iragwa ari byo nikabyono ariko igahita nifasha kumbwira niyo nabibwira n'umuntu usanga afise muri we iyo ababajwe arababara mbere karabiserura ariko bigahita. Rero wewe no kugereranya n'imvura y'utunyanyazi kandi ubu ibi byose wari kurazunguruka hena here ubu wari gushaka gutuka jewe ndakubwira ikintu kandi Kandi nibyo wari kuragereranya n'imvura kweri ngo y'abanyanyazi nimba ari n'iyisaganya nimba ari iki ndakubwira mu mwanya mvugi aniki abantu nibo bavuga ngo umuntu agurisha ko kwanga nawe ukagurisha kubizi mugabo jewe si ukomeze meze nk'iyo mvura igwa hanyuma igahita ibihera bigahita abo ewe nje nati wawe sivyo nakwihoreye wangiriye byinshi mu nzu yawe nta gacoko rutangiriye nta gasuzuguro utansuzuguye umviriza ndakubariye nimba ari aya madiva yawe nicayeko uraza nanjye wandibonye cyane sivyo ugiye he ujahe ubu turafise iyo uja wewe none sintaha ubu hajemo ani umviriza ndakubwira ikintu ese ngwana navuga manu ndakurebere madame Anike ndakuba ubwo mugubeye no ubusigaye ubwana singwana vrema ntibikabe ndetse jewe kamikazi ndamwanka sitope ewe ndamwanka kuva mu gatondo gushika ku mugoroba nkamwanka kuva ku wa mbere gushika kwa mungu nkamwanka kuva itariki imwe gushika itariki 30 nkamwanka kuva mu kwa mbere gushika mu 12 nikuvuga ndamwanka n'umutima wanje wose nawe numuca ko n'imodoka yamugonze norekeraho n'ikiziga sinoraba arakaranduka akameneka kandi uyu ninde ni wewe si wewe kandi nakwihoreye wangiriye byinshi muri nzu yawe uwe si jewe wawe n'inyiboneye rero kumbe ucuyigira nk'abantu bamyariya umviriza nakubwiye si jewe iki si wewe gani amajwi arasa urazi ko abantu ari babiri niko n'amajwi ari abiri rero aho ntumva bakina komedi bakavuga ijwi ry'iwawe kora urabafasha mbabarira si jewe ani abantu ni babiri ku isi n'amajwi ni abiri kubw'ibyo si jewe Anike ibukana ibuka ingene je nawe twagorana ibuka tukiye ku ishuri ingene je nawe twasangira kabisi na gahiye amagorwa yanje yaba yawe amahirwe yawe yaba yanje Anike je nawe dufiki vrema Anike jewe dufiki Anike kuja myumvira je komfa Anike ndibere yawe nyicandi
rugasa neza ariko iyo uruzi rwuzuye ibintu byagomba vyere rukabitwara vyose nawe nakuguranya nk'urwo ruzi Anike si wewe nawe si jewe urigira inzoka ukigira umweranda ewe ndakubaza kandi waba wibuka amajambo wagiye urandagaza waba wibuka omwe basi n'ibyo waba waravuze jewe narabivuze nawe uragenda uvuge none ushaka ngirende ndabisubiza mu kanwa none ko nabivuze ndabisubiza mu kanwa ndibisubira ngo nta muntu utamvuze ko igiti nyoni bose warababwira jewe kandi nyumviriza nakuba neza ko nakubarira nyumviriza neza mata ntacyo utavuze ntacyo utancafuje uravuga ushika no ku mugabo wanje uramushika niba waratumye niba wabigera kumbatse wongeranije ku mugabo wanje kandi washaka bigende gute washaka gushika guke kwata no mutwe wawe ufise ngo urumu cyangwa cyakabari washaka bigende gute Anike ndamubijyaja kandi imyaka twagendanye sinanzi ko wakoreye ibiri hano Ani fukama imbere yawe imbere y'Imana Imana niyo mucamanza ukuri Anike ngomba ndakubwira ukuri n'Imana iravyumva Ani nta kintu na kimwe nta n'umunsi n'uyu n'umwe ndigera mvuga izina Anike mu kanwa kanje ngo ndarivuge nabi Anike mugabo savye imbabazi vyikosa ntazi ntugire ubabarire ndakwinginze Anike umbabarire ntabyo nzi mugabo mbabarira kandi nanjye ndagusabye imbabazi naragukoshereje nibyo narakuvuze naho nagiye hirya no hino sinari imbere yawe ndetse byo wumvise n'ibibyemetse mugabo we ntabyo wumvise ariko kandi n'ukuri biragaragara ko ishyaka birashatse kugucanisha indi imbere yawe kandi kubona najya n'umugambi w'Imana naciye imyananze kandi ndisataniye dutera mwince satanibuke ndagagiye twapfuye ndihanye imbere yawe sinzongera kumva amabwire y'abantu kandi kuko ndatahuye ko bambeshe barambeshe nanjye satani cyatuma mvuga n'ibyo navuze kandi babarira kandi twarabanyije nawe ibuka iyo twavuye ibuka kandi dusangira ubusa ibuka kandi dusangira ubusa tutagira icyo dusangira ariko ibyo twarazi icyo dusangira nawe satani ateguye kuduteranya abantu bateguye kuduteranya kandi mbabarira nakubabarira isi kandi Yesu ashimwe cyane turahejeje gukurikira kano gakino mwabonye ingene satani ashobora kujyanisha abari bafise ubucuti kubera akantu gatoya ariko mbega bibiri tubwira iki reka dusome muri Matayo igice cyaho ca 18 ku murongo wa 15 haravuga ngo mugenzawe niyakugirira nabi ugende umuhishuke mwiherereye niyakumvira uzoba wigaruriye mugenzawe. Imana ishimwe cyane numvise ijambo ry'Imana tubwira umuhishuke mwiherereye mu bugwaneza ntugira amanyama ntujya mudamu ingene yavyifashemwo. Yesu abaho umugisha. Mwari kumwe na Kamikazi tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Yesu abaho umugisha.